ndabaramukije muri kumwe na Nathalie Nyamoya hamwe na Olivier Kizimana tugiye tubananye vya biganiro twako turavuga ku byerekeye abantu bibana bonyene bashaka ko barabapfakaye canke barahukanye canke bibana canke baratawe canke barafashwe ku nguvu canke izindi situation umuvyeyi arera abana yamari wenyene muri rusange. Ndashimiye abantu bose bamaze imisi batwandikira n'ukuri turaremeshwa kumva yuko harabo ziriko zirafasha kuko nkuko twigeze kubivuga tuze ko tuzovuga kanya gato ariko uko bitwumva tuko turabisoma kandi twumva n'intaheza abandi vraiment vous nous inspirez beaucoup. Rero nashaka kubashimira cyane bimwe bivuye ku mutima ndabasanga ubandanye mu dusengera bien sûr kandi intumbero zizi bibi biganiro ko noreka kuvuga ko ari inyigisho no gusubira tukarimbura vy'ukuri kwijambo ry'Imana tukamenya d'abord iko ibintu bimeze kuri rusange kwimenya kwitahura kwibona. Hari abantu benshi baciye mu ngorane nk'izi twatujeje kuvuga ugasanga barabibitse barabika ku buryo batakimenya situation barimwo. Rero hari n'igihe uregwa n'abana n'umuvyeyi yaciye muri situation kenshi ukamucira inkoni ndende ukamucira urubanza uti non quand même tusa iyo ikubera iki byagenze gutya hama ugasanga rero umaze kuzumviriza umaze kuzitahura ushobora gucira inkoni ngufu umuntu ukamutahura ukamwumva ukabona ama reaction yuko atarameze nkuko wavyibaza. Hari abantu benshi nzi baciye mu ngorane barezwe par exemple abantu ugasanga barezwe n'umuvyeyi umwe ugasanga vyari biremereye ariko rero uko kuremerwa suko yashatse kuremera nuko situation yararimwo yari nasanzwe namuremereye. Rero muri zi enseignement no gusubira kwibuka yuko ikibazo cyose ucamo caba ikigoye canke ikigoye cyane ikiremereye gose Imana ishobora kigukuramo. Ni Imana y'umwizigirwa, ni Imana itabara, ni Imana idaheba, ni Imana ishoboye kandi ni Imana inashaka kugufasha. Suko ushobora gusa iripfuza kubandanya ikuvura igukiza. Waba uvuga uti maze imyaka myinshi natari ndi muri situation jewe basi urabwira abandi no irashobora kukwirura ikagusubiza iyo myaka yose yatwabona satani peut-être utari uzi ibintu bimwe ukumva urabohotse urakize. Rero twako turavuga ku vyerekeye umubabaro kwibana wenyene solitude guciga urubanza twarahagaze aussi n'umwanya wo kuri colère. Ndibuka ko hari umuntu yigeze kuvuga ati je vraiment situation ndimwo ndera umwana wanje jewe vraiment sinipfuza yuko aba ubuzima nabayemwo. Cette colère aussi peut te pousser kwagisa d'une certaine manière kwavuga uti non shaka yuko batagwa mu cana cyangwa mu ngorane naciyemwo ugaca usanga urabaye dur zirafise des effets ariko uwo mwana entre-temps ntazi ivyo waciyemo aradebarse kandi uwo mwana nabaho ugera vure ibikomere vyawe. Kenshi turashira ko pression abana bacu paraporo ico twifuza kuronka canke l'idéal y'ubuzima twashaka kuronka tugaca dushaka en fait kubaho au travail y'ubuzima bwawe bwati non ntace mu ngorane naciyemwo ntabe ntiyihende ntaza kunda umuntu ngo yidudure nkuko niduduye gupfakaraho ntuvuga ngo ntagapfakare nkanje mugabo uko biri kose ndamutegure kuko ubuzima ntibworosha. Sinzi ico bivuga ko ico kintu ca colère. Ico kintu ca colère tugomba no kubandaniza ko murazi yuko twatangiye tukivuga ko turiko turavuga yuko burya umuntu agira iyo colère iyo ari muri iyo situation na cyane bikimushikira ariko pagusa bikimushikira no kuvuga akiburo bubakanye canke agitabwa agitandukana n'uwo bubakanye canke agifatwa ku nguvu ariko ni n'igihe cose haje amadefi canke ingorane mu kurera uwo mwana imisi yose bimugarura hahandi kuri ya point de départ yatumye ababara ishavu ryasubira rikaba nkaho umenga ni rishasha urumva donc no kuvuga asubira gushavura ugasanga ryashavu riragenda rikagaruka. Rero twaravuze yuko ishavu ni ikintu kigaragaza yuko ufise sentiment harimo muri wewe sentiment d'impuissance kumva yuko udashoboye. Twarabonye yuko kandi ikindi naco nuko iyo shavu la colère ni ikintu usanga turiko turimita mu buryo twabonye dushavura c'est plus l'expression y'ivyo twabonye ariko aussi burya ishavu ni ryiza. Reka ndabivuge iyo turiko turavuga ikintu c'ishavu
abantu benshi hari igihe bumva yuko ishavu ari icyaha bene data ishavu si icyaha reka ndabasomere mu banyefeso ikigabane cya 4 umurongo 26 mwumva uko bibiri ivuga bibiri iravuga ngo nimwaraka cyangwa nimwashavura ntibibakoreshe icyaha ariko ntibavuga ngo nimwashavura muzoba mukoze icyaha nimwaraka umve kuraka n'amayemosiyo aba ari aneburusiyo n'amayemosiyo n'ibigumbagumba biba byatse nk'aho umenga n'ibizuku byatse umuriro watse amazi abize amavuta abize urumva donc bibiri iravuga ibyo ntibyabashikira ntibibakoreshe icyaha se une force yatse muri wewe igira irungi ku rusasi kumbure rutume rugusambura cyangwa rusambura abo muri kumwe hari abantu muri twebwe kumbure muri ko murumviriza izi nyigisho ibi biganiro uyu munsi ukirogreta ikintu wigeze kuvuga ushavuye niho bibiriya rero ivuga umve niwaraka cyangwa niwashavura bibiriya iyo ivuze icyaha isobanuro y'inkomoko yayo origine yayo ivuga iki no manque parasible ntimuhushe intumbero nicyo gituma rero iyo uri muri iyo situwasiyo natali yavuze ati ishavu tujye turita ku bana iyo utangiye kurita ku mwana ari ikibazo wagiranye n'uwo mwubakanye umve uba wahushije la cible ni nacyo gituma bibiriya ngahanyere kuri uyu murongo wa 26 bibiriya itubwira ngo izuba ntirirenge mukiratse kubera iki kuko iyo rirenze abarundi barayamaze ngo utaramunda ugatarura ibiboze niko abarundi bavuze ufite ni nka kujya kw'imodoka imodoka irafise moteri muri yo hama ikagira tuyo d'eshapement urumva donc ishavu kurigira ni moteri muri wewe ariko ifu yuko haba tuyo d'eshapement ivyo bikurimo ukavyeshapa none vyeshapa bijahe ikibazo none noshonda kubaza nti okay uraci kuko je ishavu rimwe kwa melancholique kamemera hari gihe ritomboka byo mugabo muri rusango uravuga uti même les colériques le fait que ils sont colériques nuko bafise aussi ico kintu ca energy kiri colère kandi twarabonye yuko kinafasha kiratabara kirashobora gukura muri situation et aussi avoir une colère birashobora gutuma uva muri situation imwe muvuga uti quand même sinzokoma ndiko ndidoga tugira ikintu gicotuma ndeka kuva ngaha ça peut être très bénéfique none muri ako kanya kugira iyo energy nivyo bigumbagumba umva biduze umuntu yo kwifata gute bwira ntacumuri donc ntarase kubana ku mugenzi yaraje kuguhoza ku ibintu nk'ivyo burya novuga colère imeze nka bonheur imeze nk'umunezero sinzi ko nayita la joie cyangwa plaisir ariko reka tuvuge ishavu riragomba kumera ni ikigumbagumba twokwita kumbure kijya muri sense negative ariko hakaba n'umunezero rero byose bimeze nk'inzoga bimeze nk'urumogi biraborera bituma ufata decision kenshi urogereta mu nyuma ni nk'uko zishobora gutuma ufata decision zizogukura zikagupropulsa zikakujyana muri dimansi idasanzwe hari umuntu nkunda gufata yakunda kugira ishavu ubu ni dawidi soma zaburi bene data muzokwibona dawidi umve ishavu yagira ntiyagaruka ngo akoranye abantu abahitane ari batego kuko iminsi yose iyo wagize ishavu wamurondera buke misera urondera ngo ninde ubitako niyo wabuze hari ubuvumbura n'intebe akayikubita ikirenge iyo yabuze umuntu urumva donc ninde wotako iryo shavu umve bibiri iratubwira mu cete cya mbere cya peteri ikigabane cya 5:7 ngo mumukorere amaganya yanyu yose mumukorere ivyo bibabakiye mumukorere niyo kolera umve yibwira imana uti imana numva ndagushavuriye naho rero nashaka kuvuga nti none muri ico gihe abantu benshi bazobibaza yuko tuko turashwanira imana yuko kuko hariho kote y'ikinyedini iri faut avoir de la révérence pour Dieu kandi nivyo muga hari gihe jewe ndazi yuko hari bibazo vyambakiye ndazi ko arabona hona ntera intege fana ura twaba tweshana ibyijambo ry'Imana hamwe ndije narashavuye Imana pour ceci ni kandi musi naba vrai kuko la colère igaragaza vy'ukuri kiri muri wewe
muri icyo gihe narumvise imana kuko ari imvyeyi ni nk'umwana iyo wabonye ko yashavujwe kandi yashavujwe n'ubusa kuza kumuhoza biroroshe none umunsi rero umwana yashavuye ariko ndamufata ndamuruhura ndamubwira nti oya ibintu bimeze gutya bigatuza si uko umwana yagize ishavu yuko vyitwa ko yagututse donc est-ce que tu peux pas insister kuri ico utubwire gato kurusha kugira idini twakuriyemo canke la façon ingene badupresence ivy'Imana yuko faut pas ko tuba non pas colérique contre Dieu ariko ntituyishire ibiri mu nda yacu urumva si n'idini gusa n'imico twakuriyemo n'imico twakuriyemo urabona iyo bariko baravuga ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda ni ukuvuga ni ukwerekana yuko valeur y'umuntu w'agaciro umuntu w'umugabo w'umushinga ntakwiriye kugaragaza ibigumbagumba vyiwe mugabo wibuke imotero yakije tuyodesha mukayibusha irexplosa urumva washaka iraremploza irica uri mu muduga kubera gaze idaba igisohoka nuko rero biri nawe iyo bidasohoka umenye yuko birica wewe indani birakwica rero iyo turiko turavuga kwiyexprima mbega tuvuze ngo utangure utuka imana oya nagomba kukubwira ngo uyibwira utayibwira irabibona irabizi ariko ni vyiza kuverbaliza uwo mubabaro ça fait partie na processus ya healing yo gukira urumva abapsikologe bavuga kwiyexprima bene data kwiyexprima ukexprima ikikurimwo ndagomba kukubwira ngo ni ibintu bigukiza yibwira amaganya yawe yibwira umubabaro wawe yibwire bene data nico gituma hari igihe twegera imana dufise amaformule urumva amaformule nagomba kukubwira ni vyiza hari amaformule ijambo ry'Imana ritwigisha ariko formule ya mbere itwigisha ni ukuba vrai ni ukuba twebwe urumva nimba wanayibwiye nabi mbese izokwigisha sizokubwira uko ikugarura ariko ikugarura urumva jewe nikiremesha kindemesha nuko no muri lamentation de lamentation Yeremiya yiramanse ku mashapitre nkavuga nti Imana niba Yeremiya yaridoze nuko nande nzoshobora kwidoga ukananyumviritsa ariko basi ukanangarura namaze kura mu nda ibisanzwe bindemereye Imana ishimwe cyane donc ico kintu ni cize yuko umuntu agitahura kuko hari igihe ndazi yuko hari abana baca bayiyumvira none nimwigishije gushima ibihe byose bene data iyo ni intsinzi ariko ndiko ndavuga mu gihe ukiri muri wagobo umve yibwire uko uvyumva mana ndababaye urumva mana ndababaye kandi mana ndumva yuko wampemukiye ndibuka ndimo wa gatatu muri universite narayobewe ndazi yuko iyo turiko turavuga ivyo kuyoberwa no kumenya iyo wamenye iyo wamenye uvuga ngo namenye iyo wayobewe uvuga ngo banyobeje urumva narayobewe donc nyobewe ariko nyobegwa mu buryo novuga sinoja muri tware yose ariko numva harimo akarenganye donc skife yuko je naragiye hama amanota bari bampaye umwigisha hariyo ikibazo atari yakosoye rero ico kibazo gikosoye yari ku manota 10 naho yari kumara imwe nabamenye ku buryo rero umudwaye yabiburavye aca aravuga ati we wamenye ndabona ntiyagikosoye kandi biwishuye nibi aca aravuga ati genda ubwira abandi yuko muzotangura kuwa kane ndagenda camubwira abo twahora twigana yuko tuzotangura kuwa kane ngiye gutoda kuwa kane baca bambwira ngo yaguhaye ubusa urumva dapre uko navyumvise nta n'umwanya yabifatiye donc ndagira agahinda ndababara ndavuga ngo mana unkuziki kuko mwaka wa gatatu nukuri jewe ndashimira Imana yaranshoboje ndavuga ngo mana je narakoze ibibazo ntatrisha kandi muri uyu mwaka nagiye mvuga ubutumwa hirya no hino none mana unkuziki ibi nibikunkoze ndayibwira ariko imbere yari ibintu nigumije muri jewe natari mu nyuma arambwira ati Olivier irabe mu kiyo uvuga uti ni jewe nayobewe uvyakira rero ico kintu cyo kucakira no kuvuga kwa accepter la situation ça fait partie y'ikintu kigukiza donc ndabwira Imana n'Imana ndibuka nshavuye nayishavuriye gose bene data naragize ishavu ku buryo numva ntangiye kugira fièvre
ndumva ndaragiye mu ishuka ndifuka numva umenga ndakanye ariko mfise ishavu ariko harimo na honte kumaramara kwa kundi ko kuvuga ngo mbega aho nzoca hose bazovuga nzovuga ngo ndayobewe bate yishinze vya bibiliya yishinga vyo gusenga urumva ari irresponsable donc muri ico gihe n'agahinda n'umubabaro niki nshavuriye Imana murazi ikintu cabaye nza numva nk'aho umenga ni enregistrement yanje ndiko ndaririmba ya ndirimbo sinzoguheba habana mba ngo naho imisozi yobomborana naho ibiyaga inzuzi n'ibiki vyosurirana ngo sinzoguheba bene data numvise umenga Imana isubirije mu enregistrement yanje ndiko ndayiririmba nakomye induru imitsi yaranze nadugije ibiganza bene data numva ndayonze ca ndagaruka ndavuga nti Bana nagushavuriye numva warantaye numva warampemukiye ntimugabo Mana ijambo ryawe rivuga yuko unyitayeho kandi unzi je prends la ferme résolution yuko gushima uko biri kose ni ukuri ico kintu numvise ari delivrance uwo munsi numva ndabaye umuntu muzima. nibaza ko rero cette colère icitujana kenshi dans la honte en fait tuba colérique devant Dieu tugashavurira Imana mugabo nkuko waroheje gutanga muri exemple yawe ucugira isoni paraporo y'abandi bantu mbega basha abandi bamubona gute kuko ufo amaso y'abandi niya dicta ton caractère ou ta réaction imbere y'Imana n'imbere y'abantu hose urumva bakuraba ukuntu benshi hari uwanyandika yarambye ati napfaka nkiri muto naragize numva umenga ndafise isoni s'il vous plaît yabuze umugabo akiri muto ari muri situation umuravye aho umuhunga je nk'abantu nk'abo nuhako kubahunga mvuga nti nerega manu ugenda muremeshike ariko ni wari muri situation y'ukumaramara c'est une contradiction donc satani aragutera muri iyo dimension yuko ikibanza canke ingora nurimwo iteye isoni kuko la culture abantu baraduhaye ingene ubuzima buteze ko bumeze baradupange yuko atera uzofisa abana uzofisa umugabo yuko quand même avant 70 faut pas kufakara ko vyaye bisa nabi cyane uri umugore nibindi nibaze yuko niyo honte kenshirana irabatashe à notre circonstance ugateba ukabura ingene uvyifatamo cyane en fait iyo soni nuko natari aheje kuvuga hari ukugene uba waribajije ubuzima hari ideyare y'ubuzima ububona aho babuteguye imyaka ni nk'ako karorero ndi umwana w'Imana ntegerezwa kumenya nize hayigira confiance yatugize umutwe ituri umurizo n'ibindi rero harazamwo nuvuga ivyo bimaramare ni bimaramare vy'ukumva yuko wewe ntumeze nk'abandi abandi baragutunga urutoki ni nibimaramare vy'ukwama wiyumvira ni igiki nakoze canke ni igiki ntakoze nimba warabuze umuntu kuko yagwaye urumva donc hacazamo ikintu cyo kuvuga sinasenze mbega sinamujyanye kwa muganga kare urumva mbega Imana niyo bayarambwiye sinayumva urumva ntibikubite rero muri periode wari umaze iminsi uri mu ntege nke ucuvuga uti iki ni igihano Imana yandungikiye neza malheureusement aussi twaba tuvuga yuko hari n'abasenzi benshi abainterpreta nabi ijambo ry'Imana baza kuremera abantu bari muri izo ngorane bagaca bavuga ati ngo hariho ikibazo wakoze ndibaza kandi ndizera ko Imana ari imvyeyi idashobora kugutako kuko yaduhaye Kristo ngo dupfire ku musaraba nibaza ko Imana itarihisha icaha toutes les conséquences zabaye ku musaraba c'est vrai ko hari ama réaction dushobora gukora zizana ama conséquences ariko Imana ntiyica hari abasenga ngo hinge ngire gucyo abana banje ntibapfe cyane ivyo byarigeze kunshikira ari umugenzi nigeze kuja kuraba yaramaze igihe gitoyi akijijwe yagiye muri chorale hama turiko turavugana nagiye kumuramutsa hama arambwira yuko yumva amenetse umutwe canamubwira ntiyo reka ntahenda kure kuryame uruhuke hama ntikomsa uzovyuka umeze neza acambwira ngo yasinokubahuka ngo ivyo sinovyobahuka ndavuga ni kubera iki ngo reka nje muri chorale ndavuga ni uje muri chorale kandi umenetse umutwe umerewe nabi arambwira ngo
ngo none ngo nusiba muri korale ngo imana ikanyicira abana bose ngo kuko nayirutishije ngo kujya kuruhuka kurusha igikorwa cyayo. Ndavuga ni inshuti yanjye, none we ko nzi ko wabyaye utarakizwa utarajya no mu byo gusenga, none aba bana ubunye icyo mupfana ni korale ni ugusenga no kuririmba. ni ibintu nk'ibyo aho usanga idini rifite inkene ryahinduye cyangwa culture usanga ryarahinduye uburyo twiyumvira cyangwa tubona. Ikindi nacyo ni uko muri uko kumaramara kenshi iyo umuntu ariko ararera umwana ari wenyine, hari igihe nuvuga finansiyeroma parlant ubuzima buca bugwa hasi, buca bujya hasi. harimo icyo kintu cyo kumva yuko ndataye statut sociale. urumva abana ni nacyo gituma uca usanga ifu ko umwana yambaye neza, ifu ko umwana aguma ari propre, ifu ko umwana amenya kugira abandi ntibacishe mu ijisho ngo bavuge bati dayeri ujya mwana arigwa n'umumama gusa cyangwa n'umupapa gusa. urumva ugaca usanga ibyo abandi bakora wewe ukora double triple, uri mu guhera uri mu gupfa kuko ibintu by'isoni reka tuhereze ngaha ariko sepa fasire, sepa ditu fasire. ibi bintu tubivuga tujugumira, ibi bintu tubivuga duciye bugufi rwose kuko sepa fasire. kandi data mu izina rya Yesu ndakwereka umuntu ari muri iyo honte kuko ariko arera umwana ari wenyine cyangwa abana ari wenyine. mana amaramaye, hari n'abana atakivugisha, hariyo umuntu numva imana inyereka, hari abana atagikontakita, hari abantu atagitelefona kubera ibimaramare byahaba atinya ko bamenya ubuzima bwiwe. mana yari ikufye monde yagenderamo kera kubera ibimaramare. mana ndasaba ngo ibyo bimaramare bihere mu izina rya Yesu. ndasaba ngo mana kumwe ijambo ryawe rivuga yuko uhoreva notete uhoreve lortete, mana bahagarare bashikamye atasona atabwoba. ndabigusaba data, ni mu izina rya Yesu ndabisaba. imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza abandi mugire ijoro ryiza, amen.